izima bashobora kuzanira Burundi. none Claver guciriyemo wewe woba wari mu bashigikiye dedekera giheri mu ishamba? Sinshaka kuja mu madetaye ariko inyuma yaho muri za 2005 ndi mu bantu babonye ko kuba baracanyemwo ari abantu bariko bafise intumbero imwe n'ivyatanga. None Buyoya n'abandi batwara kijya gihe mwabahora ubwoko cane kumenga ubu ivyo gufata inkoho uri contre ni kubera badede musangiye ubwoko canke ni kubera wumva umenga ivyo gufata inkoho imvo ntizikwiye hama nimba izo mvo zidakwiye ubu ico gihe izo mvo zariziye? Okay, urashobora kunkrasa aho ushaka ngo ni kubera dushaka ukibaza ko ndi umuntu cyangwa umututsi, ariko uje nk'ukuntu nguma nshikiriza ivyimviro vyanje nuko experience y'intambara ndayizi. Ushaka uri umuntu cyangwa uri umututsi, sinibaza yuko ku barundi bato bato ibafitiye akamaro, kandi niyo mpamvu nasubiyemo mvuga yuko politike ziwacu ziri business, si ikintu kijanye no gutanga icyizere cy'akazoza ka stabilite ya systeme. Kandi nkaba mbona yuko intambara ntigeze itanga stabilite ya systeme, kandi ibyo ntibisaba kubura umutu cyangwa umututsi. Oya, ibyo bisaba yuko umuntu ashobora kuba yaraciye mu ntambara akabona ibyo ari byo bavuyemo, ibyo batanga, n'abandi tubona yuko baza tukabona n'intumbero baba bafise, tukabona ko ahubwo ni ukuguma abarundi ntibamere nka Kongo imaze imyaka 30, buri myaka 10, buri myaka 5, myaka je nibaza ko Barundi, ndazi neza ko Barundi harimo abagabo. Ni nawo mpamvu ngaruka nkavuga yuko abanyepolitike they fed barananiwe gukina politike. Umengo ntabo dufise, umengo nta banyepolitike dufise, nta bantu dufise. Claver utaducanganyije mu mutwe. Okay, je nawe turemeranya ko mu Burundi nta politike dufise, nta bapoliticiens dufise ibisuma biriko biravida amadolari n'inzahabu za berbe. Ivyo turavyemera. Aho turahuza gose yuko no kuyivama. Ariko wewe uvuga uti none tuzohava gute bajya abantu tutabarashe kuko bobo bafise inkoho, kandi bavuga ati uzoduza gatwe tuzomurasa. None uzozana ya baton ya Moise, uzobigenza gute Gatavere? Ujya kuvuga ngo kuza kurasa abantu sindagushikiye, ibyo ni ivyumviro vyawe. Jesi wagushikira umuntu avuga gutyo, ariko je nibaza yuko ariko wari ko barasa Buyoya, we wamuhora iki? Ubwoko canke je mbabarire, ifoko tuyaga ouvertement. Nimba mushaka ko dukitse igihugu, ifoko tuyaga by'ukuri, utubwiza ukuri uti ujya mu tipe bari bambwiye ama histoire y'ubwoko ndabijamwo. Ariko ubu bajya batipe ko dusangiye ubwoko numva nto barasa, tubitahure tuvyumve basi. Kandi ndasubiye guca ku murongo, underline that what you are talking about. Nta muntu je dusangiye ubwoko ko mushimamfu n'ubwoko bwanyu. Oya jewe bugende mu bantu batemera ubwoko, ariko ko mbana n'abantu babwemera nico gituma mvuga nuko umbwiye ngo Buyoya mwaramurashika mengo je narinde mu bariko baramurasa. Je sinigeze pata inkoho, nimba ushaka ko ndakugiza ukuri. Kandi ico je nibaza nuko abarundi we are enough mature to see that the war have never given us a solution for our problems. Intambara ntigeze iduha ibisubizo by'ibibazo byacu. Nukuvuga yuko hateza kubona ikindi nzira ituzanira ibisubizo, ituzanira inyishu, kuko we have faced the war, we have tried it, twarayigerageje kandi twabonye yuko itatuzaniye umuti w'ibibazo. Niyo mpamvu ngaruka kandi nkavuga yuko dushire pressure ku banyepolitike bacu, dushigikire aya ma societe civile akora kandi akora ubutajyama. Ko je ndashikira societe civile cyane, naho kenshi hariho ko bamwe babitiranya canke abandi bafise impamvu bavuga yuko, ariko jerezima yuko baba bahari kandi badenonsa. Kudenonsa ni kimwe, kandi hariho n'ukuntu Ronald aya mahanga
agifise ukuboko mu bihugu byacu kandi kuvuga ko tuzokwikura ko uko kuboko bisaba maturité politique yaba politiciens bacu mu karere mu Burundi cyane nk'ikibazo dufise mu Burundi je nk'ikintu no kubwira mfise kimbabaza cyane ni nko kubona izi ntwaro dufise canke intwaro ya CNDD-FDD ihagarariwe na Neva ni intwaro iriko iravuga ko bamuhaye imyaka irenga 5 hafi 7 habona ko no mu myaka 2-3 seroka nkibaza tose iyi myaka 7 Claver we nuko gumundenza amajambo none wewe iyo myaka 2 agira atware je nawe twese n'abariko baratwumviriza twese turazi yuko c'est 2 années encore de chaos de pauvreté abantu bazomererwa nabi wewe ko bayeclairer tubwire basi iyo moyen nziza yuko Neva yo hava tukironkera amahoro kandi vraiment turi prêt kukumviriza ubwo nimburi prêt kunyumviriza wumviriza ico shaka kubwira ko wene dusanga ikibazo mfise nuko azotsinda n'amatora akurikira naho ro dutandukaniye nawe ikibazo mfise nuko dufise ama système qui sont prêts à tout pour juste gagner les élections. En fait, c'est ni ça. Ariko baragandikira ngo Claver umenga yasomye. Claver basi minyisho uti moyen yo kwikura Dede niyi tuyumve basi. Ntuturenza amajambo. Tumbwira uti iyi moyen muyikurikije tuyumve. Je ntababeshe politically niyo nzira izokura ubutegetsi mu Burundi politically. Abantu bibaza ko nasomye nabo nibaza yuko umuntu afise umwanya wo gusoma muri weekend afise n'uburyo ntacyo bitwaye ndiyo bafise imana kuko si benshi babishoboye ariko je nibaza yuko politically niyo nzira ishobora guhindura ubutegetsi amatora politically pas nécessairement amatora ariko mu matora niho inzira ica rebellion si politique nakubwiye kandi nshaka ndabisubiramo kuko iyo ndabwiye yuko twamaze imyaka turi mu ntambara Barundi kandi tukabona ko no munsi izo ntambara zitadushikanye gutora umuti w'ikibazo c'abarundi turemeranya je nawe yuko Gwaseri yatsinze muri 2020 abarundi n'abatamukunda bamuhaye amajwi juste kugira Dede ituveko ariko Dede iciriba amatora ico kintu turacemeranya. Malheureusement, moi j'étais pris là que j'avais pris confiance au système. Ariko nk'abantu bari bahari, bahaririza. Bon, en tout cas bon, reka duce ku bandi twumvirize Optimiste hama Jumake hama Professeur Terimbere. Optimiste ijambo ni gwanyu karibu cyane. Sinzobora ko muranyumva. Turakumva neza karibu. Okay, murakoze cyane kandi karibu kandi Renaud wari waduhevye. Mumbabarire nari mu kazi kenshi vraiment. Nari mu bintu bisaba concentration. Nari mfise umutumiro no munsi ariko arafeta pake nzotuma ndamutumira umunsi uzokurikira. Iyi weekend yaheze. Nimba zari impamvu z'akazi mutari mwaciwe intege n'abandi numva ari byiza gose. Bajya nta ntege bashobora kunca kuko sinzi ko nokubwira. Bon, notangura kubwica ndabibaza ko byose nabi. Reka tubandanye. Okay, merci beaucoup. Ndaramukije umukoste wawe Honorable Wilson nababa Amor Fati n'abariko baratwumviza bose ndabona audience atari ntoyi. Hanyuma nta bintu byinshi nshaka kuvuga ariko mugabo narifise ngira utubazo umuntu yo kwibaza canke na commentaire nk'ayi kuri ivyo bibazo nibaza turaye kuri intuze nyititira bagize divide and rule bacemwe ntibabona radison defted ibi bintu twatanguye kubibona canke kubivuga ngaha kuri X ngira nimba ntihenze ngira nka fin Novembre canke Decembre igihe hari abantu kuko mwiyo minsi canke imbere yaho gatoyi umuntu ya hosting ama space avuga kuri politike y'u Burundi ahanini yari wewe Renaud muga mu nyuma mubaza nk'aba participa
habamwe abantu bagira defection baravamwo baja ku rundi ruhande bazana yandi masije niho abantu benshi twatanguye kuvuga ati none aba bantu nibiki batangura kuzana yandi masije bamwe muri bo ngira mu gihe kiri munsi y'umwaka twari twabonye bakubitira inkoro hasi ndayishimiye ngo nashinga icumu mu mashinga mugasi bitema bagaca bazana amantu zamasije yo kuvugira abatutsi genocide yabaye muri 1993 twese twemera kandi twaburiyemwe abacu n'ibindi byinshi mu nyuma haraza abantu bazana amateori twari tumenyereye kuri bantu zene kuri ba Pasteur Habimana ba Kenny Claude uhembwa nabi cyangwa ushobora kuvuga uti twese turazi quelle est la source de ce problème dutwawe faux dutwawe n'ibisambo n'abantu qui ont vidé les comptes de l'état n'abantu bashaka kwisangiza bonyene ivyo leta ifise n'abantu bifitiye nimba ngo 150 maisons bijya bintu byari bizarre ngo 53 voitures umuntu ashobora kuvuga ati reka abo bantu abari bo dukura hama ibisigaye gutwara neza bonne gouvernance izoca bigarukana aho tuvyumva kumwe ijana kwijana Reynold ibyo nako ndavuga kwiyumvira bari abantu bagowe kuko nibaza motivation y'umuntu wese yifuza guhindura i Burundi nibaza ko ari kwiye kuba iyo gutabara abarundi bagowe abari mu gihugu n'abari hanze yabo je bituma ndiko ndavuga ibyo sinzi ko nishuye ikibazo navyumvise kandi merci beaucoup reka twakire monsieur professeur Terimbere hama Jomaka. Professeur Terimbere, karibu ijambo ni gwanyu. Pardon, Joma, karibu. Joma hama professeur. Okay. Kandi Reynold murakoze kumpa ijambo nagenda mutse batwumviriza bose d'abord ariko mu bigoye opposition y'u Burundi ari kudaha ijambo badasanga ivyiyumviro. Nibisanzwe Joma, nimba uvugira dede urumva ucuja kuri RTNB nibisanzwe. Twe turi ngaha kubera batwimye ijambo. Oya ntacu ndamwe mbayitanga mukerekana ko muri abademokrate so ariko manda gushimye ko mpaye ijambo nkabanda mukina bariko baratwumviriza bose je nakwikanye iganiro ciza cyane ariko imbere ko ntanga intererano yanje nanditse udukomantere abantu bagiye bagira kugira ntange neza icyumviro canje icambere nuko eske mu Burundi d'abord hariho opposition by'ukuri uko muri politique bavuga ati opposition est-ce que by'ukuri i Burundi hari opposition ibaho moi je pose l'hypothèse ko mu Burundi ata opposition politique ihari hari abantu bafite ibyo bapfa muga nta opposition politique ihari hariho ndisigura muri mbere ko nisigura nagira ntange quelques éclaircissements ku bintu byagevwa nga muri space mon commentaire pas les éclaircissements mon commentaire là-dessus cyambere cyavuzwe ikijanye ko ngo ari abagize trahison ya opposition après 2015 batashe ivyo nibaza ko abantu ari kubarenganya Reynold kuko hari abantu benshi tuzi bari barahunze 2015 basubiye i Burundi ushaka tureke ujya wari kome hari n'abandi benshi tuzi atawukira ngo bafatanye n'ubutegetsi buri Burundi ariko bavuze bati nayo mandone dupfiki reka twitahire tuje kuri famille ainsi de suite hari n'abantu bafite ibyabo i Burundi avuze ati ko dufite amazu yacu hariya amatungo yacu yose ari hariya turaguma hanze none Joma ubaze ntaguciriyemo wibaze yuko basigaye bose hanze babuze amazu canke babuze umuryango mu Burundi gusa nyene n'ibyo nanditse bya diviser pour régner bacemwe ntibabona CNDD-FDD yari ifise abantu bayo bari barahunze harageze igihe barataha kuko misi yaheze ico mvuze Reynold suko non plus abatashe bose suko bari compromis c'est ça mon point peut-être abatashe bari bafitaniye bari mu mucezo wa ndani ugakuvuga ko batashe bose bari compromis je suis pas d'accord avec ça nzagira mbwira abantu benshi tuzi batashe kadatara oya ivyo nta numwe avuze ko batashe bose baraba traître ibandaniriza. Okay, ico ndabandanye iki naco harabagira bati opposition tubavuga ko opposition mu Burundi bikigoye iya politique yiwacu veuve pas turiko turevuriwa c'est vrai alors turiko turevuriwa turiko turagira reconciliation gahoro
mais cela n'empêche que tugifise politique ikiri domine n'ibintu by'amacakubiri ça qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas niko bimeze ntawo bideha niko bimeze ivyo rero bitwerekeye nk'akarorero ejo bundi ariko ndumviriza space ya je pense yari ya Gilbert ari nganda mu wanda muramukije bavuga ku bijyanye na Dr Sahabu bigitangura Rugurika na Onesime bashitse baharira umwe avuga ngo Sahabu afunzwe ko ari umututsi ubundi ati no Sahabu afunzwe ko bafise ivyo bapfa bashaka kumwiba so forth muga tutwitaje duca amacakubiri batabage bashwane umwe ati reka tubirekere ngato tutakivuganira en privé mugura bana yuko y a pas d'idéal politique, y a pas d'idéologie, y a pas de substance politique derrière. N'abantu peut-être nabo ntawe dukurikira mugwa bona yuko ico kibazo c'amacakubiri cyaca donc ico kibazo ca ethnique cyaca tujite amacakubiri hanyuma rero uti exuma je kongira kubganje rero à partir du moment où dufise politique imwe amacakubiri donc iri basée sur l'ethnisme hacyasigara tuvuga tuti abatwara baca barufeta quelque part le compromis d'Arusha no kuvuga ikintu uvuye ko mu Burundi y'abantu jyava ngo bari contre système DD mwembe ngena mu bivuga muri ko muri cha opposition uti kubera iki kuko système DD ubwayo yubakiwe sur un compromis entre les élites Hutu et les élites Tutsi hari abagabo benshi barajya muri ipona tuzi bari Bujumbura batigeze bahunga 2015 n'ubu niho bakiri ikoreke ipona no mu yindi migambwe hari n'abatari mu migambwe abadandaza bari bakomeye abapoliticiens batigeze bahunga abadandaza ureke n'abasoda batigeze bahunga bagumye hajye nyene tu kandi abo nibo systeme yubakiye donc abo ubwo bw'abahutu n'ubwo bw'abatuzi tanke bo bumvikanye hagati yabo les jeunes générations montantes mushaka kubanyiganyiza parce que même la culture burundaise kujya kunihagaze ivuga ati kubaha abadusonera abadukurira ça empêche que banyiganyiga quoi donc rero ugira ati gukwiye ko système CNDD-FDD no kubanduka kwa les élites kandi aba élite bari across the board bari muri CNDD gusa hariho tari muri CNDD batari mu migambi mais qui maintiennent le système en place abo bari moko yose ainsi de suite byo kwifuza gusa kuri CNDD-FDD ababirabira hanze babasitwaye lambda bacha bavuga bati bari contre abahutu kuko CNDD-FDD yashaka gushigira ati backup ati abantu bashaka kudukura bashaka gukura abahutu urumva kugira bamobilize peut-être la masse derrière eux mugasi no kabira badare fait abategetse muri CNDD n'abatari muri CNDD nama elite niba batamenye ni bakera bagiye barumvikana parti darusha gushika n'ubu bati yakatugabangana ubutegetsi nakama gutuma tugwana reka tubusangire rero mushaka kuvuga ngo muri kuri CNDD-FDD soyez raisonnable si même ça implique que nous citons nos proches qui sont dedans citez-les mugani mugiye gusa ko vous êtes de à l'air ça veut dire kumoko directement et puis ça ubwanyu Juma CNDD-FDD rero il représente ubwoko non CNDD-FDD représente ubwoko CNDD-FDD il représente le compromis yabaye muri Arusha hagati y'aba elite abatutsi n'aba elite b'abahutu bagize bati tugabangana ubutegetsi okay tajana mu gisoda aho uza kubonera nuko urabona ubunye hari abantu benshi bavuga bati ninde yishe ndadaye ninde hari ubwicanyi bw'abayagosha droite muga nta numwe igara asohora les procès bavuga ati muze mucimanza ibi nibi kubera icyo bitaba c'est parce qu'il y a des compromis derrière zabaye signé bagira bati ibireka cyo turabiretse twese dusangira ubutegetsi dutware et puis après tuzatura yo bizodushitsa mugani dushwane ntiducanemo rero CNDD-FDD représente ubwoko yahabe namba ubwo rero uvuze justement ibijanye n'iyo titre yanje navuze vya diviser pour régner wowe no kuvuza uti c'est une élite y'abahutu n'abatutsi bishize hamwe pour diviser donc pour régner en divisant uti rero opposition non oya moi j'aimerais ko opposition ntibaho niyo badiviza ko nta ihari no shobora kubaza ko Yemerere Juma Gilbert yari yambwiye ati ndagusavye umijambo je veux poser des questions à Juma nico gituma ndamudogije yego go ahead igituma reka mpimwiriwe mwebwe mwese muri ko murakurikira kino kiganiro ndashimiye na Reynold na gifatiye mu nzira mugana numvise
abariko baravuga mpereye kuri uyu Juma nibaza ivyo Reynolds yigeze kugira observation mu kanya ariko aravuga uko abona ingorane zageze raba muri opposition nuko abantu bamwe n'abandi bayivuga hanyuma nibaza yuko uyu Juma ivyo ariko aravuga nta bitane no gukamira mu coze ivyo Sendedi bayifuza kwerekana yuko nta opposition hari nta mu challenge hari urumva hariho n'uwaraheje kuvuga mu kanya sindamwibuka izina sinaryanditse ariko arerekana yuko ngo neva ngo azotsinda ngo amatora azoza nibaza yuko ivyo kuvuga ivy'amarizi y'amatora turazi nyene vyari nibaza barabizi ko neva ashobora gutsinda amatora azoza ariko ashobora kudatsinda intambara izoza jewe ibi biganiro mu ndabigira abantu bazoza kubatwa ariko tubandanye mugabo urumva jewe sinza gukomanta kuri ico uvuze Reynolds urabizi yuko office statut bu journaliste ariko ico tuvuga mu vy'Imana tunyegeje kumenya ni kazoza kacu hanyuma uko amashifre ni ibiharo bitangwa vy'amatora no kuba vyagenze abarundi barazi ukuri n'ingorane ziri mu gihugu kirahari mugabo ico nagomba kuvuga jewe gituma nari nsavye n'ijambo kugira mbaze uyu ariko aravuga nabaza gusaba ijambo muri kino kiganiro wagize sije nziza ariko igikamira mu coze abatwara kandi bifuza ko arico covugwa ni iki c'amacakubiri y'ubwoko ikindi nico kwerekana yuko nta challenge bahari bashobora guhangana na Dede na Sendedi muramba barira sinshobora kuvuga Dede hari gituma nashaka kuyivuga uko iyo nirangaje idakoreshwa n'umuntu wo professionnel hanyuma ico nagomba kubwira uyu ariko aravuga nagomba kumubwira nagomba agaruke yavuze ngo hypothèse ngo nta opposition mu Burundi ihari nashaka nimbazi definition ya opposition abanza sigura icari cyo opposition hanyuma agerekane n'igituma yumva yuko nta opposition ihari hanyuma anafatire n'ukuri kuri mu Burundi n'igituma n'ingene bimeze ahereye muri 2010 kubera ko kuva muri 2005 gushika muri 2010 abantu barazi situation yari hari inyuma ya 2010 niho ibintu vyagiye biragora na 2015 gushika no musi asigure irohore icari cyo opposition n'abari muri opposition uko bari hanyuma cavuga igituma no musi ariko aravuga ko ata opposition hari kugira ngo abantu batahure ntibavuga ibintu biri harere murakoze okay urakoze wajije kandi cyiza cyane Gilbert kandi ndakuramukije cyane iyo bavuze opposition nk'akaroro dufate nko mu Bufaransa jewe hondi baravuga ati haro la droite et la gauche hakaba l'extrême droite et l'extrême gauche abo ahanini ikintu bagwanira bon le principal point d'opposition yari la redistribution de la richesse créée kagira bati no reka tugire leta tugire frais sociale niniya ku buryo haba abatunzi bake bose twakure mu bukene abandi bati oya reka dufume tugira abatunzi benshi kugira bakeye iyo richesse hanyuma mu nyuma dusigara twaheze kugabura après mugazi we tudusaba abatunzi tubareke baronke ko nibo le moteur de l'économie donc iyo niyo fracture idéologique yari hari hagati ya gauche et droite donc bavuze opposition politique n'abantu bahanganye mu vyiyumviro vya politique donc iyo bavuze politique n'uvuga ati ni politique économique ni politique sociale ni politique étrangère par exemple babaga bati no reka dusutene abashaka kwikukira abandi bati no abaturacha bakeneye ifuko mwara bacakara bacu kugira ekonomi zacu zishoye guturna donc mu opposition niveau politique rero ngarutse ku Burundi ibyo bamvuga ko muri ka opposition yindi kubera nuko kuva twikukira gushika Arusha ndofati gushika multipartisme kwinda dai aho wari umugambwe umwe yamadone uraturna mu kintu c'ubwoko bamwaga bati no reka tugumana ubutegetsi kugira twirinde genocide baza tumare muga economiquement bagakora muga nta kwa tutaraca ubwenge cyane atabantu benshi dufite bize nta débat économique yari hari by'ukuri hamwe yari ihari donc hani hari agisigaye bati reka tugire Sahwanya Frode wiyaje n'abandi bari muri coalition Sahwanya bavuga bati no hariho kinini c'abarundi cacinyije
kitagifite ijambo mu gihugu bari considéré comme citoyen de seconde zone nabo rero turakeneye ko tubasubiza ijambo and then ubwo butunzi bwose buzaba bakreye tuburo distribute bigeze aho byabaye ndadaye baramwica dusubira zero tuja muri guerre civile ainsi de suite muguma muri guerre civile biravye kuva 1993 jusqu'à 2003 abari mu gihugu indani hari hahanganye Frodebu na Iproni muga Frodebu na Iproni bagihanganye au niveau politique Frodebu yavuga ati dusubiza ubutegetsi Iproni tino yamara murango hari ko basubiza ubutegetsi muri kwa genocide aba opposa bari bahari benshi bari opposa kora opposa Frodebu abandi bakopoza bavuga ati no buyari kaja mu biganiro ainsi de suite muga nta opposition politique uhereye ngaho ambabarere no desindiko ndabaciramwo uhereye ngaho urumva yuko bimwe wita opposition yari iriho hari abavuga bati ntitwemera regime militaire cyangwa regime monoethnique turakeneye yuko habaho iyindi ntwaro ubwoko bumwe canke intwaro gisirikare ntiyoguma abo nimba hari abavuga ivyo vyiyumviro urumva yuko bitwa opposition aho turabitu ahuriye ko turavyumvikana yuko ivyo yavuze ko ta opposition yari ihari nkaho yari ihari ico ni cyambere bandanye ariko aho naho nshaka kweka faiblesse yiyo opposition ihagaze faiblesse yiyo opposition nuko ni opposition ko kwita réactionnaire tanga opposition muri tante ihagaze ku bintu biraha kuri fait ziraha ubunyene kandi twese tukemenye ko nizo bahagaze ko hari cyane cyane ni bintu bishingiye ku ma angoisse ku bwoba mugatacho bifatiye ko byukuri ntushaka Juma munyarutse kubera Pax yarafise ica dushikiriza kubera batiri wigiri here murashobora kuca musubira kuvuga Yego merci ndanyarusa reka rompeze ni sheke nekazo kuko ariko tubwira yuko turi opposition réactionnaire bla bla ta raison limwe yo ni wibandaniriza ariko nyarutsa Pax aca shikiriza iciyumvira Yego niko mvuga opposition muri 93 à 2003 Maintenant, après 2003, qu'est-ce qui s'est passé avec 2005? Après 2005, il y a éclatement de la scène politique. La scène politique qui va éclater, il y a un changement en profondeur. Nous pouvons dire qu'il y a une gangrène qui est Frodebu na Iprona, il y a aussi un ok? CNDD qui émerge. CNDD émerge. Kugenera ikonsole ubutegetsi bwayo ikigira compromis nubu nane maparti mato ndaguciriyemwo kaboyi ikibazo abantu bagomba kuvanga iminsi yose nuko wabivuze neza kandi twanabihurije ko nuko imbere ya y'ibihumbi 2023 hariho ingorane mu gihugu z'ingwano z'abantu bavuga bati twebwe twagiye gufata ibigwanisho kubera ko tubona yuko hari ubwoko bwakinyijwe hari intwaro ya gisirikare yuko dukeneye demokrasi mu nyuma iyo demokrasi yarondegwa hari harabaye amasezerano umwe bw'abarundi hanyuma hemegwa amatora harajamwo izindi nguvu mpuzamakungu zoba zarabaye mugabo ivyo uri kurasigura nashaka ko nabwira bariko barakumviriza ibi uri kuravuga yuko abantu muri politike harabaho evolution ibaye rero abo bari bashyitse ku butegetsi inyuma y'amatora abantu bose bari barushe bari bakeneye impinduka nico gituma amoko yose yaratoye ibwirizwa nshingiro ryemera yuko haba amatora yandi abantu bose bari barushe n'intambara inyuma y'intambara abantu bose bari barafashije kuva mu 2005 gushika mu 2010 uburundi bwafatwa nk'igihugu ca demokrasi mu bisata vyose muri societe civile mu kumenyesha makuru mu migambwe mu bwisanzwe bwo gushikiriza ivyiyumviro ivyo vyose byari bihari rero ibintu vyagiye kuba ni naho havuye ino slogan rero node yashizeho ngo bacemwa ntibabona muri mu 2010 amatora amaze kugenda nabe abantu batayahurije ko ivyavuyemo niho hatanguye kuza imvururu mu gihugu kutumvikana gucunywe mu migambwe kugabura societe civile n'ibindi rero jewe ico narimvuze nuko igihe nasaba ijambo no kugira ngo abantu iyo turiko turavuga tuvuga ukuri ntiturondere kumvisha abantu ibitari byo hanyuma duhere ahantu aho turi ikibazo kihari je nashaka ko usigura nuko iyo uvuze ngo nta opposition hari mu Burundi sivyo
ivyo nivyo abari ku butegetsi bagomba yuko iyo mvugo ivugwa yuko nta challenge hari nta opposition hari oya rezani reka duhe ijambo Pax sino yabiba ping-pong ya Gilbert na Juma please Gilbert na Juma wowe urafise batterie oya nta okay kandi bancire mu Gilbert ntasiyo kunciramo Gilbert yaduze ku destabilize ndiko ndabibona donc mon point est le suivant hanyuma ndakugaruka cyane ijambo Pax kana Pax na Bramukije mon point est le suivant mon point ni uko mu Burundi le pouvoir politique kuva muri bwikukira gushika même en 2005 amatora 2005 le pouvoir politique était fondé sur le pouvoir militaire uyo yarahari kuko yametrize igisirikare abandi bashaka kuvuga ivyo bavuga muga twese ugiye kabaza police bose bakiyagiye bakubwira bati ubutegetsi bwari buhagaze ku gisirikare urumva donc à partir de 2005 rero igihe Nkurunziza aje abasirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi abajene babwe mu mihari aho igwana XPMPA n'igico gisirikare cya kera XFAB bonyene hagati yabo baragize compromis ivyo bamwita système CNDD-FDD cyangwa système DD niyo compromis yabaye entre aba XFAB nabo ba DD entre aba elite ba kera nabo ba elite emerge abashasha bavuga bati enda rero tugabura igihugu tugitware ukuntu kuko uwoza guchallenginga na challenge iradio si iradio ko byashaka kuba sinya opposition cyangwa sinya liberté d'expression tout ce que vous voulez muga uwoza kuopoza azayopoza un pouvoir politique économique donc iraho ihagaza nizo ntumaze guchallenginga ivyo navyo rero ababikontrola kuva 2005 gushika no munsi ni bamwe barumvikanye batari bagize secession baravamwo au fur et à mesure uko imisi yagenda muga le gros des gens baracari kumwe kuva 2005 gushika n'ubu abo rero nibo bukiye kugwanya uruka vuga ngo kugwanya abo sindi bisigaye byose vraiment pour moi je trouve que c'est un manque de profondeur d'analyse muga je reste ici ariko imbere y'iko mugenda nimba batterie aracyari ngaha naco Gilbert reka duhe ijambo Pax na Morfati ego naco turaza kubigaruka ko de toute façon Juma yumva yuko nta opposition hari Jembo ni hari ahubwo ko bwanje reka dutegura bazotwara ejo hirya ejo kuko ibintu bishobora kuduhindukana tutari twiyatanda kandi voilà bon je niko ndabibona Juma wewe yumva umenga na marame kuri Dede kandi je burya ntababeshe iyo mwasa humirije numva ari sawa Pax ijambo ni gwawe kandi Reynold mbere yuko pasavuga hariho abantu bakwiye gutandukanya nivyo ingorane haba i Burayi haba mu bihugu vyose kw'isi canke mu Burundi abanyepolitike bagwanira ku ma projet de société haraba ama difference mugabo ingorane ziba ziri mu gihugu wowe umuntu ukuzanira comparaison y'ibiriko biraba mu Bufaransa no mu Burundi ukumva yengane n'ibintu bifadika je namuretse tu yari tugutangirira donc ubu dufashe comparaison y'umuduga wari wo wose naho yoba umuduga wa hatari naho yoba Rolls Royce ushobora kuyikompara n'indege kimwe kigendera hasi kiri limité par les éléments zo hasi ikindi kiri hejuru donc ego mugabo icyo nagomba kuvuga mu misogo na 30 nyemereye nta kibazo na kimwe kugira comparaison yo mu Faransa yo mu Budagi yo mu Bwongereza yo mu Buholande no mu Burundi ivyo arivyo vyose abanyepolitiki cyo bakora bagira ivyo bita projet de société ingorana bari zimwe mugabo ntibazana inyishu zimwe kuri ivyo bibazo ni naho kenshi niyo badatsinza amatora usanga bagira ico bita ama coalition kugira ngo bumvikane ukuntu botorera inyishu ivyo bibazo baba baragiye bariyamamaza mu kuvuga rero umuntu ntavuge ngo nta opposition iriho nibiki hari ibibazo by'ama projet de société y'imigambwe ubu twemirije n'amatora sinzi ivyo bazovuga kenshi usanga ari bimwe ibi tubona nivyo naho babona kiretse yuko mu migambwe bafatiye ku mafilosofi yabo bafise ukuntu umwe wese azozana inyishu reka ndeke gufata umwanya munini uhijambo Pax wari wavuze mugangira aho nari nasavye ijambo mvuga ku kibazo cyo kuvuga ngo nta opposition hari canka bozana ibindi bibazo vy'amoko yuko iyo deba ngira yarangiye murakoze Reynold yego merci oya dushobora kuvuga yuko umuntu ashobora kuvuga nta opposition ihari yipfuza kwitohaba
canke aussi akababona ivyifuzo vyiwe aussi ça arrive mais bon reka tubandanye sinshaka no kuvuga ibintu byinshi Pax karibu ijambo ni gwawe ego muranyumva yego karibu gose washize telefone kuri charge ego iri kuri charge nano sound ayicomeka iza kumpani bavuge ngo ninje ndakupiye ko nibiki oya no kuri kuri charge nano sound hano wakoze cyane kunyihanganira no voilà ndagushimire d'abord Reynolds ndagushimire kuri ma space meza wamutegura kandi afise amasuje ari pertinent shimire n'abafashije amo bose haba Juma haba nabandi gusa ndagusaba akantu gatoya i space yawe ize kenshi waduha ama space afata umwanya munini ya nukuri suje yawe iri za 18h kuko ndafise ahantu nza kuja nje ariko naciye ndayigira giturumbuka kubera je me suis dit bon nta mwanya mfise kandi ejo hari mariage mu kuzina wa madamu dimanche bon bref nta mwanya mfise n'uyu munsi wonyine nari mfise umwanya ego cyane urakoze cyane bon uvuze ngo divide and rule hama ngo l'opposition dans l'opposition kubera iki hari abagwanyana etc bon ni ibibazo n'ukuri bikomeye muri ibi bihe cyane cyane twegereje amatora mais je ndagenda guhe mon analyse uko ndabibona igituma depuis bientôt 20 ans tutarashobora kuko uravye le nombre de frustrés bahari ukaraba le nombre y'abantu babajwe n'amahano CNDD-FDD yakorera Burundi il y a lieu de vraiment de se poser la question kubera iki badaparvena gushika ku kintu gifatika kiboneka jenge ndagumwiwezo wanje bon après c'est chacun pourra dire ce qu'il en pense mugabo zukuri trafisi ibibazo bikomeye kuko burya Reynolds bajya bose wumva bavuga ko bagwanya CNDD-FDD haba mu majambo mu nzandiko mu space haba mu banyepolitike no muri société civile bajya babivuga bose nibayigwanya kuko burya kuvuga ikintu c'est très ntarimo binanira mugabo by'ukuri ku kirosanta n'ukuri moi je t'assure ndaza kuguha ama exemple mu kanya bajya babivuga bose ntibifuza ko CNDD-FDD hava ico cyari cyambere noneho le temps finit toujours par le montrer urabona yuko hari abantu benshi twari tuzi société civile et parti politique twari twizeye twabona umenga bari vraiment mu ntambara y'ukuri y'ukuzana impinduka wabonye ko batashe bamwe baregera CNDD barayisaba utuntu barabagira abadeje abandi barabaha une forme de sécurité dans leur rôle associatif i Burundi bari intouchable turabibona yuko y a des gens qui le disent mais qui ne le pensent pas cyane cyambere mugabo l'OTAN rero yamibahinyura ica kabiri naho mu bayigwanya bari migwi ibiri ntahure neza ngaha hariho umugwi wa mbere wifuza un remplacement d'individus mugabo utifuza ko la matrice idéologique du CNDD-FDD ikugwaho ntahure neza ngaha hari abantu bifuza ko se bajye ba individu bohinduka mugabo ubakishijemo yuko boranduranwa n'imizera matrice idéologique du CNDD-FDD baca bitoza utunyoni bakagira amalangage atari clair batagira ahantu uzobibonera ni hehe ga Reynolds henda guha akarero keza gatuma ubona ko uwo mugwi uriho uzuraba abantu bo muri opposition cyangwa société civile vraiment oppose urabe bamwe hariho abafise la même lecture que le CNDD-FDD y'ibintu byo muri kahise par exemple sur les événements de 72 bafise la même lecture des douleurs du passé bafise par exemple la même lecture que Neva y'ibibazo byo muri Congo wowe usigurira gute wowe hari umuopoza n'umwe urumva yandika adenonsa abana bariko barafira muri Congo. Pourquoi Gwasa qui se dit premier opposant burundais utarigera umubona adenonsa l'envoi des troupes au Congo? Tout dit que les intérêts des généraux et les intérêts de Neva et de son couple. ariko agomba kubaza ikibazo rindira gatoya oya Max twovuga yuko umuntu wese ari mu Burundi ari umupigonier d'opinion ndiko ndavyimanya mu mwanya gatoya mu mwanya no oya umwanya mugabo ndaguha umwanya nawe nta kibazo reka ndakubaza ikibazo kimwe oya uranshiriye mu Jiribere mureke basi Pax aheze uragucomoza ikibazo nukuri gatoya Jiribere gato
wena navuze nti ndashobora kuyenda mugabo ndakunda guha mon analyse hari aba opposants qui adhèrent à la matrice idéologique du CNDD-FDD kandi n'abaopposa ni ryari urabona le Frodebu isohora communiqué il dénonce l'envoi des troupes au Congo ni ryari urabona aho ntanze burorero oya pax general kiriye abantu bo muri Frodebu muri space contre ibintu byo kurungika abarundi muri Congo je nakubwiye personnellement n'ababajije bari contre kandi biri enregistré muri space aussi tugarutse kuri Gwasa twaramubajije umunsi tumutumira bica biba histoire ko twamutumiye pa histoire y'ibibazo twamubajije nawe nyene yaravuze ko ari contre bijya bintu byo kuja muri Congo donc bote si kubavugira ariko il faut quand même gushira ukuri aho kuri ego merci beaucoup non yara ma exemple navuze ko ari icyimviro cy'iwanje mugabo sindi sûr par exemple il y a traitement après bashobora kuba bari d'accord mu mutima wabo ariko mu majambo bavuze voilà il faut pas aussi leur prêter des mauvaises intentions cyane ndakumva cyane Reynold kandi navuze nti faites attention entre ce que les gens disent et ce qu'on pense réellement faites attention cyane kuko nakubwiye nahereye kuvuga nti hari ababivuga mugabo batabiviva by'ukuri l'automne yarabatweretse hari abatashe barisabira ibibanza n'ibiki hama navuze nti umugwi w'abagwanya CNDD-FDD n'imigwi ibiri hari abantu bavyumva kumwe na CNDD-FDD iyo hageze la lecture du travail ya sévère par exemple tu dis qu'il un travail il est très partial sur les événements zimwe ni ryari urabona aba bapoza bacu badenonsa les dérives zandayicariye ni ryari uzobabona bariko baradenonsa i traitement purement subjectif de certains traits de l'histoire douloureuse du pays benshi bacaja muri kimya icyo ni ikintu cya kabiri mvuze uzobonera ko ibintu bigabuye hakaba rero n'abawopoza by'ukuri le deuxième groupe bifuza kurandurana n'imizi CNDD-FDD n'amabi yayo yose urumva rero ga Reynold abo bantu biragoye kugira bakorane nico gituma kugira bahuze d'abord no kugira bakorane c'est un travail de titan un travail igoye cyane nico gituma ubona toutes les coalitions zageragejwe depuis 2005 ziba politique ziba associative kugira twirukane CNDD-FDD zose zagiye zironka des bâtons dans les roues wasanga izo nama ziriko ziraba hariho des top baca informa abanyamitwe baca informa Bujumbura wasanga toutes les stratégies le CNDD-FDD il dit avant même comme de en application deuxième chose abagiye muri lutte armée hari abantu qui ont été phagocytés par nous non ngo après fata nk'ijya migwi yose yagerageje kuja mw'ishamba za Forebu zande wasanga ari kigwanyana n'iyindi kubera bavuga bati attention niba bandi bagira bagaruke donc quand tu n'as pas la même nakubwiye izo blocs zibiri zishaka ibintu bimwe mugabo ntiziri attaché à la même méthode bamwe bavuga bati on éradique le CNDD-FDD il faut discours y'ubwicanyi discours y'ikumira abandi bati eka bahinduke mugabo les acquis CNDD-FDD yashitseko ngizibe destabilize iyo ni analyse crue igoye kumva kuri bamwe ucumwenga je ndakunda ibintu biri tranche tudahendanye izo blocs zibiri nizo ziri muri arène de l'opposition mugabo kugira zihuze naho vyugariye urakoze Reynold ego Reynold Pax taragenda ikibazo jewe nari mfise nagomba kumubaza kuko iyo turiko turavuga ibintu ni vyiza ko tuvuga ukuri hari ikintu numvise cyari cyatumye ndanamuciramwo anambabarire no kuvuga ngo muzokumvirize ukuntu ngo harimo abantu bavuga kumwe ngo ibintu ngo vyo muri kahise kumwe ngo kabivuga kumwe ngo n'abasendedefded ukuri n'ukuri nimba hari ivyo CNDD-FDD ivuga vy'amakosa yabaye muri kahise akaba ari amakosa uno munsi akaba ari uwundi muntu abivuga kumwe n'abasended ari ukuri ntaca yitwa umusendedefded aho ubuciye urubanza rutariko ukuri n'ukuri kahise ni kahise refe sont là kandi ivyabaye vyarabaye aho niho cubihakana nuko hari vitagomba ko bivuga uko ico ni cyambere icya kabiri abi prononce canke abagira ama declaration kubijanye n'amafe
bivana n'amakontekste Reynold hariho uwo nyene uheje no kumuha karore ati genda amaze gutumira abafrodebu hanyuma baragize prise d'opposition kubijanye ni Kongo uko bavyumvira barayivutse uravuze ati naratumiye Gwasa aho kumubaza kuvyo namutumiriye ko ahubwo deba abantu barayihinduye bayizana ku kindi kintu rero ahubwo abarundi nukuraba no deba yabaye ko namutumiye ibibazo namubajije nico kibazo ni naco kibazo kihari uno musi abantu heno kandi je répète abo bose bari baransavye kumutumira nagomba ndakongerera ko mugenzi wanje yuko abarundi uno musi aho kumviriza ukuri umuntu ari karavuga barondera uwo ari karavuga ukuri ninde kubera iki ariko arakuvuga naho hari kibazo ahubwo nashaka yuko mu kiganiro cyawe uri kuraremesha no munsi kuko sije ndiko ndakiremesha abantu bahagarara kuco wabajije kibazo kihari kuki abantu yitwa ko baharanira inyungu zimwe batigera baguma ku murongo umwe ngo bagumane hamwe mugabo mu nyuma tukabona yuko hari guterana imyereka ico nico bategezwa kwishura kuki umuntu muhamagara mu kiganiro Jilibere ndakubaze nawe umbabarire ndazi kuri ko host nibiki kandi kuri umujournaliste kandi ko ufite devoir de réserve ariko dafata uyikawushe kidogo wewe kubwawe ni kweri kabarundi baguma baterana imyereka muri opposition ni kibazo kumbure umuntu ashobora kuzogira kwa amatohoza urabibona oya amatohoza bumaze kugira gushika ubuye ubona biva kuki entre nous vya kweri kuko je ndakubwije ukuri ndazi yuko hari abantu bavuga bati hako banaka boshika au pouvoir twotuma dutanga ama position yabo kuri dede nabandi bavuga bati hako ari bajya bo hashika naho babaje bafise inkoho twobatanga bose bageze kuri terrain nta na juboronka kandi nta nikindi bapfa nico ivyo ni ibintu je maze kubona directement kandi nkavuga ibi bintu bigeze kure kandi biprofita umuntu umwe biprofita dede ubivuze neza Reynold ubivuze neza cyane vraiment usa nk'umwomplese ni kubera au fait c'est quoi naho bavuga narubwishure Pax ariko bavuge Reynold avuze ibintu en fait bimera nk'ibirezuma ivyo nashase gusigura naho bavuga ko bashaka gukura CNDD-FDD ntibabibona mu nzira zimwe kuko hari uvuga ati CNDD-FDD isingiye ku bintu vyikumira isingiye mu bintu byo kwibutsa byo gukumira abantu ibangaza ibica bivuye ku bikomere vya kahise ivyo vraiment je n'en disconviens pas mugabo n'abandi bavuga bati abo rero bavuga bati on peut les remplacer en termes d'individus on peut remplacer les individus mugabo pas la charnière idéologique du CNDD-FDD abo rero bariho baruzuye dans l'opposition n'abandi bavuga bati non twarayiraje pendant 25 ans aho tugejeje turahabona CNDD-FDD habwo n'umugambwe twufuta kubera n'umugambwe wigisha ugwankano n'umugambwe wigisha gukumira n'umugambwe wamaze abarundi umugambwe upromeva l'impunité umugambwe turawuhaza urumva abo bantu nibifuza bimwe Reynold umbabarire ego umviriza les amis weekend de Pâques twese tuyirimo vendredi yuko ntari magitsi ego allons-y ego sinaribwishe Pax reka mpereko ari kibazo wambajije mugare kamere kuri Pax kuba abanyepolitike badafise inzira zimwe zo gutora inyishu z'ibibazo vya politike mu Burundi ivyo ni ibintu bitahuritse umuntu wese abanyepolitike bose barafise inzira barafise nico bagomba gushikako hanyuma barafise n'imvugo zabo hanyuma barazi nico babarondera ntuze witege yuko uno musi umuntu ari muri PTD avuga yuko inzira imwe n'uri mu mugambwe wa Gilbert nagushiriyemo Bax nawe nyene arabizi divergence d'opinion ni kimwe d'opinion iraha ivyo nibisanzwe ariko ko hagira igihe divergence d'opinion ijamwo kuvuga ati naka hako yoja au pouvoir wapi notmanguma mu buhungiro na wakabugumamwe bijanye na kijya kibazo wariko rambaza mu kanya sino kwihuta ko nta matohoza ndarangiza ariko haracyari kibazo ca kamere muri rusangi kamere igoye no gutahura kamere y'ukwikunda abaswahili bavuga ngo umimi ukuvuga
jewe muri psychology wewe sinzi ukuntu wavyita hariho terme mukoresha hari narcissisme urumva hari ico kibazo kihari nuno munsi ubona yuko kiracyahari ariko kuba yuko abantu jewe nivugiye ku bwanje we heno turi kuraremesha kino kigano turabagenzi mugabo kuba umunsi umwe tutobona ikintu kumwe sukuvuga yuko tarabagenzi cyangwa tutagomba inyungu imwe nibisanzwe mugabo iyo dukeneye inyungu imwe hari ivyo duhurizako igisigaye kumenya ahubwo no mu biganiro bindi uzotunganya kugira abantu bi-exprime ko bisaba kwisanzura atasije watanze no kuvuga ati nimba abantu bumva badefana ahubwo inyuma y'umwaka umwe canke ibiri dusanga bamwe bagiye hamwe bariko barasamburana canke havutse bashasha canke bariko baravyara ibindi ukavuga ati none abo ivyo bazanye bishasha bindi bitandukanye na hamwe bari nibihe kubera iki batagumanye hamwe naho hari kibazo